ngaruka nziza cyangwa ikintu kiryoshe kimaze kuba ko kuva utanguye kumwa wewe uvuga ati iyo ntabamwa kino kintu ciza nikiba carambaye bo ikintu cyambere ciza ibintu byose ndabikesha icyo nkunda icyo nshimira Imana nuko je mwarabona je gukora ngaha maze uza gukora bamwe atahora kunci intege ngo hajya ntawe kizoronka nta kimuga gusa maze kuza kwera nizo zari Imana imaze kumpa amaraso turahuza n'abantu mani mbona ndaharambi ikingira nuko Imana yampaye abantu tugahuza nkarubakaza kunshorera yego ndagishima cyane kimaze kuba ko nuko Imana yaguhaye abantu tugahuza Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nyiriwe canke mwaramutse bakunze ba Saison Ministry TV bivanye naho muherereye nizere ko mumeze neza na twebwe tuba tumeze neza nkuko mubibona kandi nkuko musanzwe mubizi kuri micro ni Chemin Trinité bw'itonzi no musi rero tukaba twagendeye umuntu yihangiye umurimo nawe si umwana arakuze tugira tubane mu giganiro muze kurindira mu kirabe cyose mu giheze kuko kiraryoshe niganiro cubaka muze kumviramo n'impanuro nyinshi ndaguhaye ikaze kuri televiziyo yacu Saison Ministry TV. Ego murakoze bashobora kwibwira abariko baradukurikirana ego je banyita Arabe White Man kizina gitazirano Arabe White Man ego mayo so guhamagara bayita mwarabu akaba ari mwarabu rero twasanze aho akorera akazi k'ubucoiffeur akazi ko kumwa abantu mwarabu akazi wagatanguye ryari akazi ko kumwa nagatanguye kuva kera ndakamazemo igihe kinini natanguye ntanguranje amakamba niho nagatanguriye uwo wibuka umwaka wa gatanguriye umwaka kuva muri 2015 ego niho natanguriye kuva muri 2015 umwa mbega imbere yo kumwa hari ikindi kintu wakoze jewe ndi n'umufundi nakora n'amatelefone y'Imakamba ukiri Makamba ava yuko winjira mu kazi ko kumwa wakora amatelefone nakora amatelefone natangwa akazi ko kumwa mugabo ndayifatikanya no gukora amatelefone kwesitara amatara ibyo ndabishoboye mu nyuma mu nyuma korona imaze gutera niho nacengiye ati ngo mbanze ngahe Bujumbura aho nashikiye nahanye amucarama yambe fene mukundanya ndiyo yego kuri wiki aha niho nkorera kwe kandi habanze imyaka myinshi abantu bimosha bamucarama mudukurikirana duze muraza kumushorera mwarabu arabahaye adresse yaho akorera none mwara kuki ubucoiffeur inyuma ya corona kuki wabandanije kugira gukora ibyo kumwa kabandanije by'amatara amatara n'ubundi yakora ndose boss beshi akunda kuntwara maze kuntwara ngena hakora mugaha naho ni adresse yo nkorera gusa ubunge niyasanga gahanye kuri wiki umva uramwa ukongera ukagira ugakora n'amatara yego muri kano kazi kawe ko twagusanze uri kuramwa reka ndakubaze kubijanye no kumwa ko muri kindi gihe naho nzokugendera uri kurakora amatara muri kano kazi kawe ko kumwa nizi ntambamye wama uronka ngaha ku kazi wawe intambamye zo kumwa je nasanze mbere y'akazi koroshe kumwa tari ugize nta deni ririmo umuntu arenze adakije mvuye muhanje kuyimosha aza afisa amahera imbere nta gihe cyama gishika umuntu agaza akakubwira ati mwa nkuku nuku uhejeje ugashobona arashavuye cyangwa akubwira wisuzana nakubwiye nivyama bikubako ko njinama ndabibona kuba coiffeur benshi ugasanga baragize genre baratakiranye n'umuntu ahejeje kumwa akaba baratifisi nari nakubwiye nakugusigaza umushatsi mwinshi nenda kuko nagiye ubwanje ikimosha byarambako urumva
nkagenda kwimosha nawe nkamubwira umushatsi agira asigaza ukabona ugasanga yamumanze ngace nuko ndabaye ku mutima sinashwana mbwa narababara ku mutima mbwa hariho abandi bantu bo baca babiserura ivyo ni vyama biba bon nk'akazi katagira intambamyi gusa kimwe akazi umaze kukiyemeza kimubo kazi ngene gakora Jendi Mwarabu iminsi maze ngaho ni myinshi bose baranzi ndibaza nta mwatanze umuntu azi ko bamucyama ntarika kumenya Jenda azwi n'umuntu ceri nkuko bakunda kuza kwimosha bamageze na Mwarabu umbese Mwarabu ana ko Imana yagize ngira ikiyoba gyakije igihungu c'inzobe zigenda kiye nicyo kikumwe ntambamire nta muntu agoye amaze kuza kwimosha ngaha ngo uvuga ati uyu muntu yaramartse mu kazi kawe ngo uvuga ati iki kintu carambabaje nta kintu kimwe kiragushikira kikwabaze ngaha oya ni bake je niwo nkoze ku mutwe ntareka kugaruka Jean nta nguzongana nizirigera zikora oya ni sawa cyane umva ko ntambamye nimwe irakuba ko mu buzima ngo ugira ikibazo bijanye n'akazi rimwo ni byiza none ni zihe twitwa avantage ni zihe ngaruka nziza cyangwa ikintu kiryoshe kimaze kuba ko kuva utango kumwa wewe uvuga ati iyo ntabamwa kino kintu ciza nikiba carambaye Bo ikintu cyambere ciza icyo nkunda icyo nshimira Imana nuko je Mwarabona je gukora ngaha maze uza gukora bamwe atahora kunci intege ngo hajya ntawe kirozoronka nta kimuga gusa maze kuza kwera nivyo zari Imana imaze kumpa amaraso turahuza n'abantu Imana mbona ndaharambi ikingira nuko Imana yampaye abantu tugahuza nkarubakaza kunshorera yego ndagishima cyane kimaze kuba ko nuko Imana yaguhaye abantu gahuza umwuga wo kumwa n'umwuga hari gihe bishika umuntu agahomba urahomba nakazi gadahomba kiro cyambere kimuna kubwira cyo kora bakiriya umaze kura bakiriya nurumva yanze yabandi zoyira gute woyira gute no niho kunguka ya utarosa bakiriya rero kimwe utarosa amatara utarosa ikirumva usanga utarishe n'inzu y'abandi guhomba utegezwa guhomba nayo byama byahombye no nta kintu kimwe kidahomba yego kandi birumvikana none ni Mwara twe turabona ngaha twasanze ko kazi wiwe Mwara turetse ingabirano no gukora amatara n'ingabirano yo kumwa nta yindi ngabirano ufise nakubwiye cy'imyoga narayize je nkiri mutoyi naritaho umwuga cyane yego nitaho umwuga sinobwira ni moto yo nayinyonze nkiri Makamba kera nayinyonze mugambo ni moto mbona umwana ibintu biruhisha cyane ngaki reka ndabireke ari ibintu bitira ama stress meshi Narwabimbye kandi sinakubiye ko nanyonze moto nanyonze Makamba ni mwuga wo kunyonga moto harimo intambamye nyinshi moto harimo ibintu byinshi ibibazo byinshi mba ntibibura turukishobora kubura kimaze kubura bisura gukora ya vesima y'abandi nayo ubukirose ikindi yego ikimpitamo kubiheba mbana kwa fergo nabaye bunyorohera cyane nta kintu cyiza na kimwe wigeze ukura mu kunyonga moto oya hakubaye kamasirago gusa yego bandanya izindi ngabirano wowe ufise umva waranyonze moto yego izindi ngabirano ziriho yego ingabirano ziriho ni nkuko nifuza kuba umustar akomeye kandi cyane urifuza kuba umustar akomeye cyane yego Mwarabu wifuza kuba umustar mu biki jewe ubusitari bwanjye nifuza ko nuko chenko kina mafilimi byo bishobora ndibaza nturagerageza na rimwe ngo ura oya ndabikora gusa ndabyifuza urabyifuza ubyifuza gute urabiraba ugaca mvume ngo bishobora birangihera gose niyo mbo umusitari ndamukunda yego uzogire urarondera bagiye abantu bakina amafilme bagira hari abantu benshi basoma groupe ugende ubasabe ugaragaza impano nimba ubikunda bien sûr gikuru cyambere no kubikunda ndabikunda cyane nizo mpano ufise yego hama Mwarabu akandi kabazo no kwibariza uno musuramwa wamoye kuva muri 2015
uri mu migambi yawe urifuza ko hazogera igihe ukabihagarika ukabandanya ibindi bintu? Yego ntawo mahahandi ndagomba nyene kugira harakora nanje no teri neno cyangwa muri salon ntawo mutambera ndiko ndamwa abantu oya office gutera imbere yego office yihe migambi rero inyuma yaka kazi ukora ubu? imigambi nakubwiye ikintu cyambere cyo ndifuza ko umustar icyo ni cyambere bo ibintu byo gukora amatara ibyo ndabishoboye. Urifuza ko inyuma yo kumwa woca ubandanye gukora amatara cyane? Yego ibyo ndabishoboye vraiment. Nivyo wifuza nivyo ndavyifuza yego ibyo ndabishoboye. Nego nubwo busitari nyene nivyo bintu bibiri nivyo wifuza ko mu gihe utazoba ukimwa ngaha uzobukora. Niko kazi k'indoto zawe? Yego tubandanye tugusabira ku Mana bizogende neza kandi bizoshoboka bien sûr. Mbere yo kumara ikiganiro gira nk'impanuro woha abandi bajene bafise ngabirano nyinshi banashaka badashaka gukura amaboko mu mpuzu ngo bakore bakaguma basaba canke biba mu gusozera kino kiganiro abajene badukurikirana? Impanuro nobaha ikintu cyambere hajya naho tuja kwishure ikintu cyambere twigwa n'umwuga tumaze kwiga umwuga rero uwo mwuga ni uzoguteza imbere maze guteza imbere yumva ntaho canka umwuga utegeze kuwukunda. Je n'umujene w'igihe atiga umwuga nta buzima bafise ushaka kwiga amashuri ayiga bavanga nta buzibu hari ubuzibura kubera ubuziburiho none uzoronka akazi ari kugiye muri leta gusa ushaka kukireya ibintu byawe ushaka gukora ugatera imbere. Seri impanuro zagusa? Yego ugatera imbere. Umujene je ntabona kuri kuriga umwuga uriko urahomba. Wumva impanuro ya mwarabu abwira abajene bagende biga imyuga kuko nta mwuga udakiza uretse wo kuroga nkeka no kwiba, iyindi myuga yose irakiza. Dukura amako mu mpuzu dukore twihangira imirimo kandi bizodushikana kure cyane. Mwarabu ndagushimire gose. Yego murakoze cyane. Bakunze ba Saison TV nizere ko mwagiyeho n'ikiganiro mwumvise impanuro nyinshi mwumvise ko umuntu asahava akagira hashika naho yifuza kuzogera. Nizere ko mwaryohewe mubandanye mugira like comment na share kugira ngo nabandi bagenzi bose babandanye babona bino biganiro baryoherwa nko muriko muraryoherwa. Turabakunda cyane. Bye bye. Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.